ikaze kuri mwebwe mwese muriko murakurikira kino kiganiro. Mu minsi mike gusa tuzoba turiko turibuka umwaka urangiye umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza arengutse ibukama. Nico gituma hari urukurikirane rw'amakuru n'ibiganiro bitwibutsa intwari umuhizi w'abahizi Petero Nkurunziza. Ayo makuru ahanini ariko araca mu bimenyesha makuru bitandukanye cyane cyane ku makonti yose y'ibiro bya nyene cubahiro umukuru w'igihugu cacu. Barumuze yudukunda natwe tukagukunda iyabari bikunda twari kugumana ariko kuko muri isi twese turi genzi muvyeyi wacu mwiza niwitahire. Neza nyicubahiro mwiriwe neza. Turaryohewe no kuba kumwe na nyicubahiro umukuru w'igihugu cacu aho yatwakiriye ku kirimba iwe kugira ngo atuyagire mu kiganiro iragi. Mwaragize amahirwe yo kuba kumwe ikiringo kitari gito na nyakwigendera nyacubahiro Petero Nkurunziza aho turiko turakora ikiganiro iragi uyu munsi. None twagira tubabaze mwoba mwamumenye kuva ryari? Namumenye nkiri muri kaminuza kubera je ninjiye muri kaminuza mu mwaka w'igihumbi n'amajana 1991 ushira wa 1992. Hanyuma nawe rero akaba yarasanzwe ari umwigisha ya kuri kaminuza. Rero abo inshuti ziwe twashikiriwe muri kaminuza kandi barabagenzi bigaca bituma rero uko aje kubaramutsa cyari bagiye kumuramutsa cyari tugahurira no ku nshuti zabo cyari bituma rero ndamumenya kuva kera. Ko mutubwiye ko mwamumenye kuva kera, mwotubwira ibijanye n'imico yiwe n'imibereho yiwe uko yarameze? Ubwa mbere ho murazi yuko yari umuntu w'umunonotsi, novuga yuko abantu kenshi b'abanonotsi binonora imitsi ntusanga ari babandi usanga ku mutima umengana abantu baseserewe n'abantu usanga bibohora bataba biboshe. Rero yari umuntu yugurutse cyane usanga yagana bose, ugasanga twese turatera inkuru n'uwataramenyereye umwaca mumenyerana ubwo nyene mu gihura. Rero tumaze guhura turamara igihe tugendana murumva mu 1992, 1993 na 4 aho amagume agereye niho wasanga abantu batabonana gose. Mugabo ico gihe twaciye dusubira guhura twese turi mu buhungiro duhurira mu Kamenge twaguma tubonana, hanyuma gushika naho noneho tuja mu Kibira mu Rugamba. Jewe nagiye mu ntara nyinshi zinyuranye, mugabo wewe yari yagumye ngaha muri iyi ntara ya Bujumbura ku buryo niwe yaturonderera ivyo dufungura dushitse, niwe yacaturonderera ivyo dufungura. Nagiye kugaruka rero twagiye kubonana neza, nanje ntanguye gukorera muri aka karere ka Bujumbura, ariwe aza araturonderera imfungurwa dufungura. Rero je twari dusaye tuziranye cyumva yuko yari amatavye y'amavuta rica tuba abagenzi bakomeye cyane basangiye urugamba. Ubwa mbere yari mu komisere ajejwe ivya politike muri iyi ntara ya Bujumbura. Hanyuma niwe rero yabwira bene gihugu bakegeranya imfungurwa bakamenya aho baza kuzinyegeza aho bazibika. Hama rero iyo dushitse akaba ariwe tuba tuzi ko duca kuraba, agaca rero atwereka aho dukura ibifungurwa. Hanyuma rero kubera ivyo urumva ko yari umuhuza hagati y'abene gihugu na twebwe twari ku rugamba rw'umuheto, kandi vyagenda neza ko abene gihugu baramukunda cyane bakamwumvira. Kandi rero cyari kinezereye nuko dushitse muri ako karere kiwe tuba tuzi yuko urumva nakagwa yarakaduha. Wewe ntiyaduha imfungurwa gusa, twaba tuzi tuti turi kumwe nawe tugiye hariya. Benshi barakunda ahubwo kuja kugwanira mu karere arimwo kubera bavuga bati harya ntufungura gusa uraronka n'ibinyobwa. Ugaca usanga rero twebwe twamenyeranye gutyo, urumva arahuza bene gihugu n'abagwanyi
ricarira riramubako ubwome ku rugamba niho ushobora kubona koko ubutwari bwiwe ingene bwari bumeze kuko ana nk'umuntu atari umusoda gushikaho yemera kwiga gukoresha umuheto hanyuma tukagendana turi mu bihe bigoye kuko abandi urazi abasivili iyo bumvise iyi nko ivugiye bahunga iyitari mugabo we akemera tukagumana kandi utavuga ngo je ndi umukomanda w'ikompanyi canke w'ibatayo muvuga agumana n'abagwanyi murumva yuko aho hantu niho hambere yerekanira ubutwari. Ubwa mbere bwobwo yararinda akavuga ati jewe nofuma ngwa ku rugamba hako mfa nabi bamfashe mpiri hanyuma rero hakagera aho tuvuga tuti none umuhari kugira ubumeze neza koko uharanira abarundi bose ko turi mu gihugu kirimo amacakubiri twagira gute tuti uyu muhari CNDD-FDD utegerezwa kuba umuhari ufise isura yo koko y'igihugu iharanira igihugu mu gihugu kirimo amacakubiri ca wiyumvira kuvuga uti umuhari ubemwo abahutu n'abatutsi n'abatwa ntiba vyoroshe na cyane cyane ko twewe twavuga tuti n'umututsi naho yoba ari umutegetsi akemera kwinjira mu muhari nta kibazo kizohaba. Aho rero nivyo vyatumye tubona cyane imbere tumaze gutangura kuvuga tuti umuhari wacu n'umuhari uharanira abarundi bose se umuhari w'ubwoko turabona ko tuvyubatse neza. Ndibuka kugira ngo duhure ubwa mbere abahutu n'abatutsi ntivyoroshe iryo banga ryari rifiswe na jewe nawe gusa ndagenda turagira ibiganiro ndamarindwi ndi mu biganiro n'abatutsi baserukiye abandi muri ya migambwe turahura turagiranira ibiganiro turabarana igihe atanumwe abizi ndagaruka ndamubwira ingene vyagenze twumva ni sawa duca turabandaniriza ko gushika twagiye kuja mu biganiro mbere CNDD-FDD ari umuhari uzwi neza kandi bose babona yuko uzotegerezwa kuba ari wo urongora abarundi kugira ngo uburundi ibintu bisebe mu buryo. Dushitse rero murumva ko twari tumenyereye ibintu ntibyagorana cyane ariko rero naho nyene kwa kurinda kwiyo kwarasuye kuribonekeza kugira ingabo zije hamwe. Ikintu cya mbere gikomeye nabonye yakoze kugira icizere ko ingabo zishobora kurarana bose bafise ibigwanisha. Ico gihe ndavyibuka umukuru w'igihugu Domiciano yaragize ubwoba bose baragira ubwoba bajya bo mwishiramwe mpuzamakungu baragira ubwoba hanyuma baravuga bati ego tuzopfa kubigira muri ya kambi hariya mwitenga tuzopfa kubigira ejo hanyuma hageze bose baca barasiba acagenda wenyene aca bari babihagararira kandi urihiro bose basigara baratanga bati none vya bintu byavuye birama umva yuko kwari kurinda kumva yuko abarundi nico turaje namavugane nta ngorane mu Burundi abahutu n'abatutsi bafitaniye nibareye kubisha kuko nta uravye ingene twasubije hamwe abasoda bakararana bafise inkoho umwe agacunga umutekano w'uwundi bigakunda bica vyerekana yuko abarundi nta nzigo bafitaniye hari abantu gusa gateranya ni mu bameze nka shetani. Rero ico gihe yarakoze ivyo biraboneka neza hanyuma agakunda cyane rero kuza aravugana n'abandi kugira ngo aje mu nzira n'abandi bose barimwo. Ico gihe rero warabona yuko byumviriza beshi bashoboka kugira ngo ntafate inzira ya wenyene. Erega nivyo ni impano. Hari umuntu yigunga akavuga ngo je ndumukuru ni je ndabibona nta wundi ariko wewe ntikwari uko yarumviriza abandi akababwira ivyo arimwo kugira ngo arabe yuko atari mu nzira ya wenyene. Hanyuma rero yatwaye igihugu novuga nti cakigwaye impande zose kuvura Burundi si ikintu cyari coroshe. Yego nivyo yari yaregereza Imana ikamufasha mugabo ntivyari vyoroshe kuko niwiyumvira igihugu inzego z'umutekano bavuga bati ntibigikunda yuko aba inzego z'umutekano zikingira bose ugacuba kizigenza w'izo nzego z'umutekano ukabona ko
azifitiye icizere nazo zimufitiye icizere si ibintu biba vyoroshe ugaca ugira leta udashobora kuvuga ngo umuntu akoze nabi uramukura umva karakajagari ukazubona bariko baragumura abantu ngo bose bagumuke abakozi ba leta bakagumuka bose bakagumuka si ibintu vyari vyoroshe hanyuma rero kandundura ukazubona no mugambwe we naho nyene habayemwe ibice bibiri yaragize ibibazo bikomeye cyane ariko gato aguma bandanya akaza aragenda intambwe ku ntambwe mugabo bica biboneka ko yarafise amerekera akavuga ati tugeza agenda ziko tuzoshika twese rero yaraturemesha cende buka nk'igihe wasanga ibinyamakuru vyose atakindi bikora atari kugwanya leta hanyuma ukabona yuko ibimenyesha makuru atakindi biriko birarondera atari ingwano mu gihugu urumva yuko abarundi ingene bari bameze hanyuma akakubaza ati none ko ari kuvuga ngo birakomeye turibuka ya mabombe abene igihugu bose baguma bumva bagwamwo twese atugwako ati none ko bavuze wumva hapfuye bangahe jewe simwe yarabimbariye ko nyene riko aravuga none dukurikiza amategeko abantu barenza amategeko bahanwe aravuga ati hapfuye bangahe nibavuge bazoruha urumva ko yarafise nk'umutima wo kwihangana ukomeye cyane kandi ntivyamworoheye mugabo murabona dogiri gato gushikaho yagiye kwishengerera abarundi bamaze gusubiza hamwe abanyepolitiki batakiri mu njyane mwumva yuko urugendo yarutanguye rugumye cyane kandi arashika koko aho yovuga ati twebwe nibonitwe tumutangira icegeranyo tuvuga tuti koko yagiye intambwe zose zikenewe kugira ngo Burundi kibe igihugu citeka ritekane kibe yagiye ivyo yamaze kubishikako bihe vya nyuma vyiwe jewe nemeza yuko yoba atariwe yari Imana gusa yivugira ivyo ndabishingira intaye kuko ndavye ivyabaye mu 2015 ukaraba ingene twese yatweretse ko Imana ariyo iri imbere gushika abarundi bose bumva bona ko ari Imana yonyene yaturokoye ubwa mbere nabonye yuko ivyo yavuga vyose Imana niyo yabiri kurasonika ayo majambo avuga jewe mbere hari umunsi umwe nigeze kumaza ntambura umupfumu weho ko yarigeze kumbwira ibintu twari kumwe n'undi mugenzi aravuga ati murabe ati nta minsi itanu izohera hatabaye iki tubona birabaye ugasanga kandi havuga ati Imana ibi ntishobora kuvyemera ibi bizogenda ukabona birabaye koko biraboneka ko yari kumwe n'Imana hanyuma nikimenya amenya nuko wamenga arabona ko agira gende kuko je ndibuka turiko turategura imyamamazo turaba imigabo n'imigambi nzoshira imbere turavuga uti none tuzoyishira imbere gute urabona yuko yari yadushikanye kwibwirizwa shingiro litunganya neza igihugu ku buryo ibintu byose biba ku rutonde burya leta mvyeyi niwe yashitse nuko yagiye atayibatije gusa niwe yayishitse none umuntu avyaye nk'umwana uwo mwana ataramubatiza ntaba hari umunsi abatizwa ataramutorera izina abateye izina bacavuga ngo nibo bavyaye uwo mwana ibwirizwa shingiro abonye ritowe ni nkuko yaciye yerekana kumenga wewe igikorwa Imana yari yamutumye aragihejeje muribuka ariko aravuga ijambo ati nibwirizwa shingiro ntiritorewe Petero Nkurunziza mubimenye neza kuva no munsi abihana bihane iri bwirizwa shingiro ntijyahunyanyuriwe umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza nkuko abansi b'u Burundi bari bamaze igihe babidumisha iri bwirizwa shingiro ryahinyanyuriwe ineza
iteka itekande n'akazoza keza ku Burundi na bene Burundi. Abantu benshi baratangaye ntibumva ingene yavuze ati Jesse nzobandanya kandi yarabifitiye uburenganzira. Rero ico gihe ibintu byose yavuga wamenga arabona neza ibizoba je turiko turategura yaje akumbwira ati ibi bizogenda uku hageze kubishira mu ngiro zobishira mu ngiro uku hanyuma agaca mbwira nawe ica zoba ari ati je urabona je nzoba nakukurutse ndi ngaha ugasanga nta vya bindi abandi iyo bavuye ku butegetsi bararira bakagira inzigo kumva yuko jewe ngira ngo nzohava ndamugirira nabi nzogira ikeka ahubwo twasenyera ku mugozi umwe tukamara n'amasaha turi babiri akantegura nkabona yuko ariko arantegura ingene bizogenda akanyereka bimwe bavuga ngo kwereka umwongo homa n'udahoma byose yararose umwanya hari n'umunsi umwe mbere yatevye arambwira ariko aranyiganira nyene kugira urabona abantu b'abagenzi bariko baraganira nza numva mbwiye ngo kutavyandika ngo uzurandika hanyuma ndandika arambwira ati ica mbere ica kabiri twanditse novuga ibigabane ico gihe mpaye ibigabane 6 nandika hanyuma aca arambwira ati tuzosubira kuvugana ibindi mu nyuma niho naza numva mpamagaye ati nyaruka ati kandi uzuzananye n'umutambukanye wawe ati muze munyaruke hanyuma ndaduga ndamusanga Ingozi ndamusanze Ingozi acambwira ngo burya rero ngo naguhamagaye kugira ngo ndabasengere ati ntitwari bwatangure hari mu kwezi kwa 4 ntitwari bwatangure imyamamazo umenga aho bahari nk'itariki 10 hari hasigaye nk'indwi imwe canke iminsi mikeyi habe imyamamazo hanyuma aradusengera twese umuryango gushikaho rero avuga ati umutambukanye wiwe asengere uzomusubirira nawe asengere jewe hanyuma baraduha n'utuganuke jewe acampa aganuke k'igitabo cy'ijambo ry'Imana Bibiliya hanyuma aca arambwira ati uraza gusoma ibirimo ahejeje arampaye ico gitabo hamaca arambwira ngo kandi ngo ntituzosubira kubonana ngo habirahejeje ndahejeje kukwatira ngo ibindi nibisanzwe ko nguhaye ngo Bibiliya ngo bijya ngo bindi vy'ibimenyetso ngo bijya nibisanzwe je ngaha ndahejeje kukwatira ngo ntituzosubira hanyuma naje ndamubwira nti Imana niyo nkuru hanyuma turagenda jewe nshitse muhira mu bisaje y'umuntu angabiye igitabo cy'ijambo ry'Imana imisi yose jewe nishizemo ko haba hariho ubutumwa Imana yamutumye ampa buri ngaho nyene uvuga nca nzinguruye nca nzingurura kandi hari hinyegejega yari yanyegeje ahantu yanditse ubutumwa yampaye nca nsanga ubutumwa yampaye nkuko ariko aransezera ati carampa isezerano Imana yamuhaye ati isezerano twarirose itariki izi ati none nawe ndari guhaye urarigendera ntuzuce hirya no hino hanyuma acarampa imihezagiro muri iryo kete arampa imihezagiro hanyuma araheza aravuga amehezagi ndabibona ndanuma ariko twakoranye imyamamazo twaguma tuyaga wumvirije n'ivyo yavuga ahashengereye ni abantu bacha batafati none iryo zina ryo Samuragwa hari ahantu haba Samuragwa seruga kihari umuvyeyi yakiriho ivyo byose rero uboniho dutangura kubibona tuti hajya Imana ari yamubwiye nimwamwibuka igikorane cyanyuma dusezera yaravuze ati ejo muze muhamagara batowe bose ndabahezagira tubasengire. Umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza yagiye ahaye umuhezagiro abo bakoranye bose bari muri ico kibanza eka aranasabira umuhezagiro abaherutse gutogwa uhereye ku mukuru w'igihugu n'abandi batandukanye baba rero abo bakoranye nabo bashasha umukuru w'igihugu abasaba kuzuzanya bagire urunani. Ariko burya yari yabiteguye mu 8 kubera mbandi impande yiwe tugenda nacyambwira ngo kandi handahejeje ko batira ngo mambo kwisha uko nyene murumva yuko Imana yari
yaramuvuze iti wewe uzogeza hari byiza wakoze tutazokwibagira hari ibyo gushima duhoza ku mutima ushira imbere imana n'igihugu tuzobiragana nico gituma jewe nkunda kubwira abantu ntihagire umuntu yo kumva umubabaro kubera yagiye kuko yasize iragira ikomeye cyane umuntu yashoboye kurongora abarundi bari mu kajagari karaho akabegeranya bose uburuhiro agashika batekanye akabashikana batekanye murumva yuko niragira ikomeye cyane yadusigiye igihugu gitunganije kandi yacakiriye ari igihugu cy'akajagari ico ni ikintu ca mbere twavuga tuti aho Imana yari yavuze ati wewe uzoshikana ngaha yarahashikanye kuko yadushikanye ku ntambwe ikomeye cyane kavuga ati tuzirikane igihugu twarataye ibanga twarataye akaranga tuzirikane rero igihugu cyacu hanyuma igihugu turakizirikana twese ivyo rero vyose naho vyatunaniye guca tubigendera yagiye yatwuguruye amaso kirafise ibanga ryacu igihugu cyari cyo cyose nko gusenga Imana imwe rudende nibanga giwacu mu Burundi nico gihugu cyonyene utowe uhejeje gutorwa uca witwa Sebarundi uwahora ari umukuru w'igihugu ntasubira kwitwa Sebarundi abarundi bonyene burya barazi ingene batwarana nico gituma ubonera ibwirizwa shingiro ritworohera turiko turakorera kuri iryo kubera ryavuye mu barundi bonyene badusigaranye igihugu gitunganije igihugu kirimwo impore kuko muravye nk'ibi bihe tugezemwo ibi byo kumenya ukuri no kurekuriranira nimugire ngo biroroshe no kuvuga yuko abarundi baramaze kuba abantu bategera bafise ubuntu bamenya bati ibi naho vyabaye ni bibi muga ntibice bidusambura niragiye ikomeye cyane rero ivyo yadusigiye twihute gukora ivyiza kuko nk'ubu twese ntituzi aho tuzogira rero ivyiza nawe nyene yasize abitubwiye ati kibi sugupfa ikibi no gupfira umuryango gupfira igihugu nabere igihugu n'umuryango wacu ni vyiza ko rero uvuga uti jewe ni napfa nta muvumo bazonkurikiza bizogenda neza murumva yuko ari iragira ikomeye cyane umunyamahoro ntiwashwana n'abantu tuziko tuzohurira iwacu mw'ijuru sinibaza neza ko ari ibindi bihugu mu isi bashobora kubona umukuru w'igihugu akorana ibikorwa rusange n'abene igihugu kandi twakora twegeranye nk'abavukana nta handi biba atari mu Burundi gusa yavuze byinshi nko gushira Imana imbere n'ikintu cya mbere gikomeye cyane yarigishije kwicisha bugufi nk'ubu ahubwo ati nta kintu na kimwe ufise kuri iyi si wewe wazanye byose n'Imana ariguhaye nta kintu uri wewe Imana itakugize kuko Imana itashaka ntiwabiba yatanze inyigisho nyinshi muravye ivy'iterambere yatwigishije bikomeye cyane ko twigisha gukorera hamwe ibikorwa rusangi kwigisha ko ari twebwe nyene tuzoteza imbere igihugu atawuza kiteza imbere ukumva yuko abanyamahanga ingeso yo rugituba kurunda abanyamahanga atari bazokubaka igihugu cyacu ari twebwe abarundi nyene dutegereza kucubaka novuga nta kintu atavuze ko kandi yarose umwanya unovuga yarose umwanya wo kuturera je narabonye mu mugambwe CNDD-FDD bagitangura kuvuga yuko akwiye ko imboneza yamaho mu mugambwe CNDD-FDD hajya abantu benshi bazi ngo kuba imboneza ngo nukuba ari huri oya akaranga mutima kiwe murumva yuko ari akaranga mutima umuntu akwiye kuzoguma yishimikiza azokwama yishimikiza uzosanga ibintu byose bituriko turakora byose bishingiye ku mushinge yashitse none wumva umushinge atari uri kurakwereka inzira yuja kuko yasize atweretse amerekero y'igihugu cyacu urabona ko byahavuye rero biba ivyo abarundi bose abarundi nabo bakavuga abashinga amateka bati oya ntibishoboka yuko twibagira uyu niwe atugarukanye gukunda igihugu niwe adukuye muri byo kuvuga ngo igihugu c'abahutu n'abatutsi n'abatwa kirabaye igihugu c'abarundi turabaye abavukanyi none rero uyu muntu atweretse iyo nzira iryo ragi kirazira yuko tuzoriva karega n'akaranga mutima gakomeye cyane gukunda igihugu kuko niyo ntango ya vyose nagira mperaheze mvuga nyene ku bijanye n'iryo ragi giwe yadusigiye
kuko yaratweretse n'abagushikaho abenegihugu baciye kuba baserukira bemeza yuko mu Burundi hoba umunsi wahariwe gukunda no gukundisha igihugu c'amavukiro. Iki gihugu cacu rero ni c'abarundi twese, kubera twari twaracase tukitwa igihugu c'abahutu n'abatutsi n'abatwa, aho kwitwa igihugu c'abarundi. Gushikaho usanga abahutu babona ko abatutsi atari abarundi, mbere abatwa bo bari basigaye bavuga abahutu n'abatutsi ngo nibo bayita abarundi kuko bari barakumiriwe bo babatakure. Uga rero ubu aho twebwe abarundi twagarutse ku karangamutima k'abarundi, tukava muri rwa rushato rw'abahutu n'abatutsi n'abatwa tukaba abarundi, uwo munsi ni ntibagirwa. Rero kugira ngo ntibagwe mu mutego, duca tuza turagira uko umwaka utashe tukiyibutsa uwo munsi, tukibutsa nyingene twari twaribagiye igihugu. Hanyuma rero n'uwaravutse uyu munsi akavuga ati hariho umutego wari warafashe basogokuru n'abasogokuruza, nanje uwo mutego ntuzofata, Uburundi n'igihugu canje nzogipfira. Nk'umuntu afata itunga rusange akarigurisha ku banyamahanga, uwo yakwigura igihugu? Ndashobora kwigura igihugu. Umuntu ashobora kwankisha Burundi abanyamahanga bati Burundi n'umuriro ntimuze buhonyoremwo ntimujeyo, hari umuriro n'umuriro udahera. Uwo muntu yokwigura ico gihugu? Abahejeje kuvugira habona ko acanka. Rero uwo munsi niko karyo ko gukeburana ku bantu baba banka batari bwatahure igihugu. Turabivuga neza ruti igihugu cy'u Burundi ni igihugu c'isezerano Imana yasezeraniye abarundi. Nta kindi gihugu zokuva Imana yigeze sezeranira abarundi. Nukuvuga tuba muri yaridi, tuba miliyoni 100, tuba zigahe, twese nta handi tugundanira hanyene. Kuko ni itunga rusangira n'itongo ryacu twebwe abarundi ry'abasokuru n'abasokuruza. Rero uwo munsi ni mwiza cyane, nta muntu yo wirengagiza. Tuze twame duhura, ngira ngo mu minsi iza tuzoba twubatse n'ikibanza tuza turahuriramwo uwo munsi, tugaheza tukaza tuributsanya kugira ngo ntituze dusubire gusamara, ntituze dusubire kuza turisanzaza ngo hanyuma abanyamahanga nabo baronke aho baduca mu gusanzaza igihugu cyacu. Tuzohurira iwacu